Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice c'icumi umurongo wa 33 avuga ngo atehe turaduze i Yerusalemu kandi umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bazomucira urubanza rwo gupfa bamuhe abanyamahanga bamushinyagurire bamuvume amate bamutonagure bamwice maze iminsi 3 ishize azozuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Mbega muranezerewe? Turabanezere yuko Yesu yabakijije. Mukomera amashyi wa Yesu rero. Iri ni ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibwo ngomba kukubwira, naho wari usanzwe ubuzi ngomba nongere ndabivuga ibya Yesu, nongere ndamushire hejuru, nongere ndamushingire intahe, nongere ndamuvuge kandi ndamwirate kuko ari n'ububasha. Ijambo ry'Imana ngo yaranesheje urupfu na kuzimu. Haleluya! Yaratsinze Satani, yaratsinze umurwanizi, yaratsinze impwemu mbi, ubu ni muzima. Habwira biwe ati turaduze, araduze. Hari ubwa mbere aduze Yerusalemu, ariko araduze Yerusalemu ati naho duze, naho ngiye burya birakomeye, si ibintu bisanzwe. Haleluya! Ndashima Imana yadukijije. Ejo twagoroze turashingira intahe n'abakozi Imana bene data, tuti turahiriwe ko twakijijwe. Mbega nawe urahiriwe? Nanje igihe nakijijwe n'umusore w'imyaka 25. Nakijijwe umva ko nari mfise ubwenge, nari maze gukura, mva nari mvuye mu buyabaga, nari umusore akuze. Mugabo maze gukizwa jambo ni kiruta ikindi. Imana ishimwe cyane. Gira uwo muri kumwe uti hariho ikiruta ikindi. Erega abantu bitiranya ibintu bakabona ibintu bakabifata kumwe, hariho ibiruta ibindi. Haleluya! Hariho ikiruta ikindi. Maze kwinjira mu ishengero bakazengera, uwo munsi niho natashe mvuga nti hariho ikiruta ikindi. Haleluya! Ijambo tuzaguhagarako ni ijambo rivuga ngo kutinezereza. Yesu ashimwe cyane. Avuga uti umuntu yoreka kwinezerwa kandi akiri mu isi, iyo si nk'ubugiye kwinezereza nezerwa. Mugabe niri jambo kutinezereza. Cyagiye nakizwa, ijambo ryashitseko ngo kutinezereza. Nari mperutse kuva ni Bujumbura, naranyuranye hatandukanye ngaho ngo mpiga ubuzima ndabubura. Hamanuga mvuye ni Bujumbura, babwira ubutumwa bwiza ndihana, ndakizwa. Urazi umuntu avuye Bujumbura agenda aguze ibirato. Muri uwo mwaka rongenda naguze ikirato cy'ingozi ndaduze. Mugaje asanga aba tujana gusengera ahantu ni muri Mutamu ntara Gitegetwa mu Gatabataba, nta numwe yambaye ibirato. Bambara ibirato bita inkato vy'amapine, bijya bakwa amapine nivyo bambara. Cyabona rero kumure jewe ntavangira ubwibone rero, naje bimaze kwa gucyo ivyo birato sinaseye kuvyambara. Kwacabana nina vyambara jenyene ndoca babona ko ndumunyabwibone, ndumunyabwishime, reka ndabihebe kuvyambara. Yesu ashimwe cyane. Uko niko vyagenze, kandi twagenda mu ijoro hewe. Twavi iwacu saa 8 y'ijoro. Saa 8 y'ijoro tuja mu Gatabataba. Tuvuye muhira saa 8 twagaruka muhira twahashika isaha 2 z'ijoro. Ku munsi w'Imana nta muntu yirirwa tubonye mu maso. Twagenda ijoro tuhagaruka irindi joro. Yesu ashimwe cyane. Mugabo mfatira ijambo rero kutinezereza. Iyo uhuye na Yesu, wafashe neza Yesu, wakiriye Yesu, wamufashe mu mutima,
ukamuha ikibanza akahicara akagukoresha, niwasigara abonekana. Niyo Pawulo avuga ngo si jewe nkiriho, ubu ni Kristo ari muri jewe. Haleluya! Ya ndanezerwa rero mbonye nshitse mu gakiza, biranezera. Shamba imyaka yose namaze imyaka 10 nkijwe n'umusore, nkwijije imyaka 35 biraheba birayangara, bavuga ati ngo besha ngo bijya bisore. Hari abandi basore twakijwe rimwe ngo mbega bijya bisore mu mwego ko byashitse ibigugu, ngo ibyo bintu bavuga by'agakiza ngo byuko cyo gukizwa, ngumva habimaze iki ko umuntu ngo ashata ubwenge, batubona ngo turi bigugu. Haleluya, 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 haleluya. Baraturaba ngo turi bigugu, nta bwenge dufise. Muga twari dufise Yesu, ntacyo bitwaye. Niyo hwana umuntu akakwita ikijuju, uravuga uti ntacyo bitwaye, ndafise ubwenge Yesu yampaye. Ngo nitwaza gukizwa bajya abantu batazana abagore, none tuzobigeza dute? Izo zari inkumi nazo basanga nta muhungu ariko aragira mariage. Haleluya. Hama mu mwaka ugira 36 ndagira mariage, mfise imyaka 36. Je myaka y'amavuka ubu, uyu mwaka uyu ndakwije imyaka 62. Kandi iyo ndabigiye abantu ntibavyemera, babona ngo ndacyari muto. Ntibavyemera. Je navutse mu 58, imyaka ishimwe cyane. Umva, hama umunsi nagira ubukwe icyabaye nikiye. Je nta munezero nagize ubukwe. Mama wavuze ati munani mu bukwe ajya byagenze neza. Je uwo munsi ni wambereye mwiza. Hari mu 95. Murazi igihugu nyene cyari kimeze. Ku munsi wa gatandatu nditegura ngo giye kugira ubukwe, bandaganisha bampezagira mu ishengero. Haca hazinduka intambara mu karere kiwacu. Umukobwa yamaze kuva iwabo aje ngo duhurire ku rusengero. Umupastor yari kutugirisha, yari kuduhesagira, yahunze. Mwarimu yahunze. Tikarabaye none. Kuva saa moya intambara gushika 6. Mugabo agace kiwacu hajya mu Kabuye Joseph, hoho haragahengwe. Abakozi baje kugira ngo bateke ibifungurwa n'ibindi, ngo bitegure ko nawe nubirahava bihwame, hama ngende bampezagire. Mugabo ntivyakunze. Noneho bugorovye babitetsega. Biranyene bakoresha urazi wacu nyene babikora. Hama rero ariyumva ati none tubigire dute? Timurabaza, nari kuraganira hajya kumuremera nyene. Murabaza, mwumva hari pastor nta wigeze haza. Abajenama baca bagira tuvya byose ko ibintu vyahiye, nimuze tuze kubijya. Baragenda baraza, hari inzu ya mwene wacu yubatse, mwene wacu ankurikira. Hama niyo twicayemo, aho hari mu kajo bwije turarya na nyamugene yararya. Mugabo baca bavuga bati ivyo byose umugeni tushasura kumwakira indaro. Ntacyo bitwaye, ntacyo byantwaye kandi. Mugabo urumva amajambo y'abantu abarundurazi baravuga, baba bakijijwe cyangwa badakijwe baravuze. Yesu ashimwe cyane. Bariko ngumugenda akaza agataha avuye muhira nini haragera, baraza kumwakira indaro. Hama nko mu masasi y'ijoro umwarimu arahaca mwijoro, arambwira ati byose numvise inkuru zivuga ko Revera Kiza Mariko ari mu kibumbu
yari yagiye kuragarisha mu kibumbu, apaso ntibabwagwira ico gihe hari iwacu bari bakiri bakeya. Ati ngiye kumubwira rero ntibuca ataha, yohava ataha. Ati ambwire uzuca uzinduka mu gitondo kuwa Mungu abaraganishe. Kuwa Mungu mpitana umugeni aho yaraye, tuduga aho mu kibumbu baraduhezagira. Haleluya. Bega mwumva vyoroshe. Mugabo nafashije kutinezereza. Erega Yesu ayabwiye abigisha ngo turaduze. Mugabo umwana w'umuntu azoshigwa amaboko y'abanyabyaha, bazomukubita, bazomuvuma amate, bazomushinyagurira. Mugabo kandi ku munsi ugira gatatu azozuka. Haleluya. Igihe uzi ko Yesu yazutse ntacyo bitwaye, bashaka bakwita ikijuju, bakwite ko atabwiye gufise, bakuvuga uko utari ntaco. Mugabo kizima Yesu yazutse. Haleluya. Turataha rero turabana, tubanye uwo mwaka nyene muri uko kwezi, ari mu kwezi kw'indwi, mu kwezi k'umunani baca banzeza ishengero ngo mbe mwari mu bishengero. Ni muri rango nyene mu gikomero urahabona. Mu gikomero ndagenda bashikiza ishengero, tumara amezi 2 tutazengera. Mugabo ndongo iryo shengero kubw'intambara twasengera mu Gataba nyene. Mugabo ndongo ishengero ryo mu gikomero. Ivyo birahera harashagahengwe, ariko bishobora kuba ibintu bikomeye cyane. Jewe naramaze umwaka wose ntazi ngo mu Kabuye iwacu hasa gute, bimeze gute, ntahaba kandi ndongo ishengero mu gikomero. Imana ishimwe cyane. Ngarutse bimaze kugira guhama, ngarutse sanga inzu yarasambutse, nsubira mu rusha kuma ko twahunze tukira abageni. Umwana wa mbere twamuvyariye mu buhungiro twebwe, ntiyavukiye muhira. Biragoye, ubuzima mu buzima niko bimeze, ariko ivyo ntacyo bitwaye. Mugabo gusa umenye ko Yesu yazutse. Haleluya. Ngo bazomukubita, bazomuvuma amate. Erega abantu bazokuvuma amate, ntacyo bitwereka bayakuvume. Bazokubwira ko wihenze, ntacyo bitwaye. Mugabo ivyo yavuze ngo sinihenze ko twamenyanye na Yesu. Haleluya. Ntiwihenze kuko uwo Yesu Kristo arabohora. Umwakiriye ukamwakira ukamugumya, ntiwihenze haba na gato. Imbere yaho reka nkubwire ikintu kigeze kuba. Twebwe tugikizwa bavuga ngo turahemutse, turahemutse. Baradufasha baradukubita, baradupfunga. Je narafunzwe mpogwa Yesu, atawe nivye, atawe ntutse. Mugabo mpogwa Yesu batwita ko twasaze, ko Yesu aratubohora. Ubundi munsi badupfungira mu gasho utwumba 2, nkakangana guca kamwe, akandi gashinga hatu 2. Hari hajya Butaganzwa, Commune y'ikiri hajya nyene Butaganzwa kumuremera. Akakumba bakadushiramo abagabo, abagore, abakobwa, abasore, twese badupfungira mu gasho kamwe. Ntiwasaba uruhusha ngo usohoke kandi hanze. Wumva umuntu umva icyo gihano, udasohoka hanze. Kumara imisi udasohoka hanze, uraho muri kumwe n'abakobwa, n'abagore, n'abagabo, n'abasore. Turavyemera, turavyemera. Mugabo n'umusi turasenga Imana, Imana iratugirira ubuntu, baratava baratwugururira, aho hararengana. Mugabo baca bandika icete, bandikira Busitanteri wo mwirango ngo aba bantu baje bapfa mwirango, baje kugumuka Butaganzwa, raba ivyabo. Baca baza kudutora muhira, badupfungira muri Commune y'iwacu nayo. Ntacyo bitwaye, turavyemera. Mugabo naho nyene Imana iradupfungura, iratubohora. Ikigeragezo rero kirahera, cyo guhamwa kw'abakristo kiba kiraheze. Turindira ikizogaruka hanyuma. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntunyiganyige. Haleluya. Ntimunyiganyige. Pawulo avuga ngo ntimunyiganyige, mukomere, mushikame, muhagarare, ntimunyiganyige. Haleluya.
hari abantu usanga bariko baranyiganyiga banyiganyiga badahagarareza. Oya hagarara ntunyiganyizwe n'ibintu bigusamaza, uzurarabisha amaso, uzurumvisha amatwi, ngo bigusamahaze, ngo barancuza biriya nari kuba nk'abana. Oya si uko. Haleluya. Jemwe arabwira abantu ivyo mbonye nkijijwe, iyo ntakizwa sinari kubibona. Imuzi wanyu kijano bavuze ko none bavuze kutari umusore wawe. Haje imuzi wanyu hataratera imbere ndahazi, hakiri shamba. Imibu yahatuririye nyamwaka, tuvuye mu Gatabata tugiyeyo, tugiye turabaririmbyi tumara yindwi yose. Hari bwatera imbere. Oya navyo iwacu. Ega ubu nuko hari terambere. Ubu twaje n'umudugu dushikana ngaha, mugabo twagize urugendo rw'iminsi 3 tuja imuze n'amaguru. Iminsi 3 tuvi iwacu turagenda turarara, buraca twose yateye turarara. Umunsi ugira 3 no twaseruka imuze. Aja Yesu ashimwe cyane. None hari cyo bitwaye se? Twarafashe kaburimbi barabara ryose, hari muci ibirato wabikura ukaza wumva umuriro nawo ni muci kaburimbi gaciguturira ugapfa kwambara wataka kutigera dusotanga gucya aya. Tuja kuvuga ubutumwa bwiza. Ntandi mashengero yari muze, yari ryo ry'imuze nirindira ryari hino nibagengere hitwa ahantu hepfo hariya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niwagwa muri Yesu azogushitsa utari bwashi. Nibindi Yesu yabwiye Nataniyeli ati hari ibintu uzobibona, hari ibintu uzobona. Ubundi munsi twagiye hari imori yatuduze tuja n'abaririmbyi barimwe abantu bakuze babahumure. Baritegereza Tanganyika, baritegereza igisagara cy'Ubujumbura ngo wewe Yesu, ngo warakoze Yesu, iyo ntakizwa sinopfa mbonye Tanganyika. Haleluya. Iyo Yesu atakugirira ubuntu ntuburi ngaha. Amen. Iyo Yesu atakubohora, Yesu atitanga ngo apfe, bamuvuma batayemere, bamwita uko atari yemere, bamuvuma uko atari yemere, ntibari kuboneka. Ariko kuna Yesu turiho. Niwinezereze rero. Aya majambo hari mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino, twasoma iki cya 5. Icete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino mu gice cya 5 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15 uvuga ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, kandi cyo tuzi tudakekeranya, nuko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Kandi cyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwo bapfiriye akabazukira. Imana ishimwe cyane. Urukundo rwa Kristo rwatumye apfira bose, apfira abantu bose, hama abantu bose kugira ngo bace babaho bagira ubundi buzima, bakira ubundi buzima, babe mu bundi buzima batacinezereza, ariko babeho banezereza uwo bapfiriye akabazukira. Uwo ni Yesu. Mumuhera amashi. Babeho batacinezereza, ndakwinezereza, banezereza uwo bapfiriye, banezereza uwo bazukiye, w'abantu banezereza uwo bambiwe. Haleluya. Batacinezereza. Hari twatamwe turahagaruka, kandi urabona ko yajanye n'intumwa. Ubundi munsi Petero mwafata intumwa intumwa ajana Petero ajana na Yesu na Yohana nande na Yohana bavukana na Yakobo, batatu.
Yakobo, Yohana, Petero. Imana ishimwe cyane. Ndarakwiye irindi banga kumbure umuntu atamenya rimwe na rimwe. Erega burya hariho abantu n'abakunzi. Umuntu ashaka kugira umukunzi akagira abandi bantu b'abagenzi, mugabo hakaba abandi bantu b'abakunzi. Petero, Yohana na Yakobo barabakunzi. Imana ishimwe cyane. Barabanyamabanga, abantu bo ku mutima, abantu babwirwa amabanga. Yesu yabwiye abigisha be ngo murahwiriwe ko mwahishuriwe iri banga. Hari abagombye kubibona ibyo mubona batabibonye. Burya hari abantu bipfuje gukizwa biranka. Baripfuje gukizwa biranka. Baripfuje kugera aho ugeze biranka. Ajana aba bantu batatu ngo baduga n'igisozi, baduga ku musozi Rayono. Yesu ngo atangura guhinduka, bamubona atangura guhinduka. Aho bari harahinduka. Haleluya. Naye numva bavuga bati aha hariho ubwiza bw'Imana. Aha hariho ubwiza bw'Imana. Aha n'abana b'Imana bari harahinduka. Birahinduka. Hatangura guhinduka. Harakayangana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo maze Mose na Eliya baca barababonekera. Petero azi ko yarikunda kuvuga atewe umwami. Ahantu bitubereye byiza ko tuhahagaze. Imana ishimwe cyane. Natwe byatubereye byiza. Vuga uti ni byiza ko turi hano. Yesu ashimwe cyane. Icyo bashize ngo tuhaca urusago, insago zitatu, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Ntiyavuze ngo urundi rwanje. Mbere ni kwereka atavuze gwiwe nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umva ko Yesu ajarabaye arababwira amabanga, babona ibyitereye, babona ibihambaye, babona ibyo abandi batabonye. Ati bitubereye byiza twoguma ahantu hariho ubwiza bw'Imana. Guma mu bwiza bw'Imana wa musore we. Reka kwinezereza, reka kuraba ibiguruka, reka kugendana n'ibigenda hariya, ahubwo guma muri ubwo bwiza bw'Imana. Imana yaragusize ubwiza, Imana yakugize neza, yaragukiranuye, yaragukuye hane mu mwavu, yaragukuye hane mu rupfu, arakuzura. Imana ishimwe cyane. Ngo ko twazuranywe na Kristo turondera ibiri hejuru yo Kristari. Aha byagiye uburyo bw'Imana. Asangwa warazuranywe na Kristo. We yadupfiriye akatuzukira. Tubeho mu bundi buzima. Tutashinezereza. Tunezereza uwo Yesu. Twatura uwo Yesu. Ubundi munsi dufata amakinga. Tugenda mu Ruyigi, muri Commune Gisuru. Tugenda duheza abantu amakinga. Nibwo turagenda umurango wose nijoro. Saa sita y'ijoro dushika muri Commune Nyabitsinda biranka, hama turara ngaho nyene. Twarushe warapfa kwikinga ugaca winaga hasi. Uhetse mwinaga mwese kubera kuruha. Kandi kubera Yesu izo ntaraje numva nagiyemo, nazigemo kubera uwo Yesu. Mumumbera abashe Yesu arakomeye. Bukeye bwaho turafata urugendo turashika ahantu hitwa Munyinya. Turaza turashikaho hari gikorano turakibamwo twongera turagaruka. Imana ishimwe cyane. Mwabantu mwakijijwe, fata ingendo ntimugume ngaha mu gisagara gusa. Urabona ko abantu mu manukino oyaza muraduga naho n'imiduga irakeneye kwiduga. Birakeneye kuduga n'imidugo nayo. Kugira ngo uze kuvuga Yesu wirigwa inzara, urari inzara, mugabo uze kuvuga Yesu. Haleluya. Wirigwa ushonje ntacyo bitwaye, ubundi munsi Yesu azokugaburira uzohaga. Umwe twari ko muri urwo rugendo rw'amakinga niwe avuze ati jewe biranse ndumva ntibikunda, ntarose utwonja ntibikunde, igari rasonzesha. Turahagarara turicara mw'ishamba mw'ijoro. Turicara
urabona ko ari abantu batari bwawe na benshi sinzi ubukumbu nyene bimeze sivana mu 80 na kandi hari kera mugabo kubwa Yesu Kristo ndagusabe mwene data uri ngaha wewe wamenye Yesu wizeye Yesu uzi ko Yesu yapfuye akazuka guma muri Yesu jewe natanguye kwambara ikoti mpawe na rukururana uyasanze mu irango n'umwarimu w'ishengero twariko n'umupastor yitwa Dimanche aho yadushigira intaye ko atwara ibimodoka aja hariya mu bihugu kurangura twayo turamubaza ingene ibintu hariya byifasha ati birashoboka atahubwo muransenga jewe Mana niyo yishingire nzobazanira igitambara Imana kirabikora ntiyatevye nagiye munumva pastor ambarira ngo rega wa muntu yaturungira kurunga iki gitambara Imana iguhezagire mwene data baza babona Ngendakumana André nambaye ikoti sime ngo bwa bundi barahembwa abasha sinayishonesheje igitega gwihi gitambara gashamwe mwagikuye kivi Mombasa kivi Mombasa bahona ko bikomeye barabona ko bitoroshe abadukenye bana ko twambara Regiye twakizwa ngo hakizwa ngo abantu b'imihimbira ataco bamaze ataco bazi mugabo haragaze igihe barwaruka tibgasha atereka tumva musenga ngo musengera abaganza ngo tumume ngo muvuga ngo musengera abaganza ngo twatumume ngo muri ko muravuga ngo abaganza ari osenga ngo rero twarabitawe ngo mwasengera abaganza canke abatwara ntibabitahura byahirivyo umunsi umwe haba ikigeragezo nari ngo ishenga rya hano hitwirama tuja mu rusengero nk'uku nkakwe babasore bararanga mu makesha turakesha dusose ngo zuze kuruhuka sanga akumba dararamo aho namarize yakoti harera n'utundi batwaye twifata ku munwa tumva twahezagiwe none ngaho haje ikigeragezo erega ikigeragezo kirajana naco no guhezagirwa mugabo turatembera nko mu gashamba haruguru dusanga iyo koti n'ipataro yayo birambitse hasi ngomera amashimara yebasha barimva ati none kubiki ariyo yaboneka batayitwe bagatwara izindi yo bakayireka turazazarwa turabura ivyo arivyo mugabe ibindi ibirato n'izindi mpuzu z'abandi bantu twariko byose baratwaye n'amashuka washaka n'ubureta baratwaye mugabe irabananira ko bayitwara batereye aho hasi hirya nyene y'inzu twabamo hirya mu gashamba uje baterera tatubaza byose ibintu n'ibindi bizoboneka tuti ngo tuze gusenga Imana uwo munsi cyane twajyanye twaciye turasenga Imana bukeye hashahaza umuntu kuturegera ati nabonye umuntu afise ishuka isana yashuka yo ngaha ku rusengero dusha twikora kubajeje umutekano tuti turonderera ibintu batangura kubirondera barabirondera umwe barabamufata ati ntaco ngo je ngo ndaza aho biri bagarukana bimwe ibindi bazana ubundi yarabasize mugabo babizana byose basura kurunda kwishengero biba ngaho Imana ishimwe cyane umva iyo mbari dakomeye biragaruka niho uwo mwaka naza numva rero bambwira indi ngwerega mukozi w'Imana mwarimu ngo hazobihezagirwa ry'abapasitori ngo none ngo burya ngo izina ryawe ririmwo ngurimwo akenge karagaruka basha none ntirashe rego ni byiza muganje hano yaza ati bwa bundi nico gituma yakoti batayitwaye niyo haleluya
none siyo twahezagira kuri OPD hariya niho twahezagira hajya ndayambaye. Hari ibintu Imana ikora, hari ibintu Imana bitangaje birenze ubwenge bw'abantu. Imana ishimwe cyane. Mugabo amenya ntacyo ngo umwe yapfiriye bose ngo kandi icyatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batakinezereza ariko banezereze uwabapfiriye akabazukira. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu Munyanazareti. Yari yavuze ati turaduze mugabo turaduze, hari ikigerageza naho tuduze. Bazofata umwana w'umuntu bamucire kwa mate. Wowe nuko batara gucira kwa mate dawe gabaguhora gukiza. Umunsi twa n'umukobwa umwe ngo ubu rero ngo uwo bakubita ngo ntimwo musubiza ariko ngo murakijijwe tutigeze urabe. Kandi yari umukobwa w'amanyama. Mugabo biramwankira kwa kubita. Wowe abasore bangahe ujya n'abantu bitenganze. Abasore twari dukuze abasore batanu twakiyo turi abasore batanu bava mu gace kamwe harimo na mwene wacu n'abandi. Wo bitenga ngo wo kubitaho hoye biramunanira. Mugabo twari kumusubiza uko nzaye gukora kwa dukubita none biranka. Umba batwita kuba ngo turi bijuju. Mugabo harageze igihe uwundi mugabo mwaritegeza habaye ubukwero bw'abakizwa ngaho buratanguye buraje abantu barango tuze kuraba ingene babigenza. Iwacu dukoresha icyayi n'ubu cyashakora cyane washaka n'ubu turazikoresha. Hama rero abantu bagandagaje gucyoye uno muntu atakiri akabona badaho igikombe bashira umura aho bamusazaho yicaye badaha bahereza uwundi. Bayashangwe ibintu nibiki. Uwo mugabo yabitubwiye amaze gukizwa ati icyatumye nkizwa naritegereje kubukwe bwa naka nsanga mwebwe hariho icyo muturusha. Twebwe iyo turi ahantu bateretse inzoga batebeje kuguha ucuza gusaba kugira ngo wegereze baguhe ngo ariko mwebwe ngo umuntu yabamusazaho yicaye. Haleluya. Erega kuvuga ubutumwa si kuvuga gusa. Turafasha kuvuga ubutumwa mu ngeso, mu bikorwa, ingene umuntu yitwaye yifashe. Turashaka kuvuga ubutumwa naho utogira icyo uvuze abantu barakwitegereza. Imana ishimwe cyane. Paulo undi munsi niwe yabwiye abagaratiya ngo abatari bwankubita ijisho barumva bamvuga ngo umwe yahora duhiga mbere ubu asigaye yamamaza ibyizerwa yatikiza. Imana ishimwe cyane. Erega abantu urashaka gucangaho ku nzira abantu bakakuvuga. Urashaka ku bantu babiri bariko barayaga basigara barakuyaga warenganye. Bavuga ibyawe utumva. Niwe apfa uko wifashe ukagenda uko wifashe genda nk'umukizwa. Biriva ngo mugende nk'abanyabwenge mugura uburyo mubugwiza kuko ibisi nayo ni bibi. Niko Paulo avuga. Genda nk'abanyabwenge kugira ngo abantu bahimbaze Imana bati babanwara umogi barakijijwe, byabisuma byarakijijwe, babasambaje barakijijwe, babandi barakije bahimbaza Imana ati yo bantu barakije. Ubundi mugabo ashingira nta abandi bagabo bariko bariganya asha ngo je mugore waje ngo arangoye asha. Ubundi mugati hemwe asha murabarungika gukizwa ati je waje arakijijwe. Imana ishimwe cyane. Baje gukizwa baba mahoro ingo zitekane abana n'abavyeyi bahuze. Imana ishimwe cyane. Nico agakiza rero kumenya agaciro k'agakiza kandi ko icyatumye apfa kwagira ngo we nanje turonke agakiza duce duhagarara ducinga intahe bikomeye vyoroshe bigumye waraye ubusa wiriwe ubusa ntacyo bitwaye mugabo tuvuge Yesu. Imana ishimwe cyane. Uvuge Yesu. Ntukore ibyo utari gukora, ntuvuge ibyo utari kuvuga, ntukore ikintu kinyuranye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ihangane nta joro ridaca.
hariho uwundi munsi byawe Imana izobishyira ahantu heza. Abakuvuze ukutera ariko bagatangara bakagaruka bagusaba imbabazi ati twarihuse kuvuga, twarihenze kuvuga. Reka twe niko batubwira ivyo bihugu byo kwa bana akantuze wega. Ivyo oye ngo ntaco bizovamwo. Mugabo no munsi baba ngo ndagize bwakeye pasita. Ubu niko bavuga. Ndagize bwakeye. Yego. Ntaco bitwaye. Kandi mvise ntaye nyinshi ku mutumbi wacu araho umugabo umwe yitonze aravuga ngo umuntu tuza kijijwe kuri umutumba akijwe atabesha ni Ngendakumana Andrea. Jese nishingi ntaye washaka sisumba abandi kandi sindusha abandi gukizwa washaka. Eka mugabo nditonda, Imana yampaye kwitonda. Ego irampaye kwitonda, simva kuvuga, nditonda mu byo mvuga. Simfa ibyo mvuze. Oya, nditonda ndabibihwana n'ibidahwana. Simfa uko ngenze. Singomba gutakaza mpemu yera. Uko ari umuntu akizwa mugabo agatakaza mpemu yera. Yamara reka mpemu yera abe muri wewe, akurongore, agufashe, akuzigame, akwereke inzira ukwiye kujana. Akugira amajambo ukwiye kuvuga, akwereka icyo ukwiye gukora. Biva ngo abarongorwa na mpemu nibo bana b'Imana. Uko abantu benshi bare ntibemera ko mpemu yirabaja ngo no hava mu bugayitse ngo abantu ngo ikangwa ibintu ngo je ndafise ubwenge. Ego ubwenge ni bwiza ariko mugabo reka mpemu yera akorana ko bivuga ngo Paulo avuze ngo kuko dukorana nayo ntimuherego ubwo buntu kumvisha ubusa. Ufisha ubusa agakiza abantu zeka twarose ku buntu atamafaranga dutanze. Wari kuyakura aho utanga, wari kuri iki, wari gutanga iki. Mugabo Yesu wari yitanga, abayiwe yitanga, arirekura abanyana yitanga aja ku musaraba. Yesaya bo nawe murungamwe gwiwe ngo ntibigeze bamushira ku mutima. Ngo yari umunyamibabaro, yarazi intimba carico, ngo ajyanwa nk'intama, yatekereza imbere y'abamukebura ngo nk'umwagazi w'intama ujyanwa kwibagiro, ngo niko atakuye ko n'umunwa. Raba Yesu nyirameze, duce mu nzira duciriye, tugende uko yagenze, tumukurikire, tuvuge ivyiwe, tutabobotereza. Paulo bamwe mvuga ndavuga simbobotereza, ndavuga ivya Yesu ahagaze imbere y'abantu mwikombe. Bati Paulo wasaze, ati nimba saze ivya Yesu. Haleluya. Acho bitwaye ndakwinezereza rero. Raba ingene winezereza, nezereza Yesu, himbaza Imana, tazira Imana, shima Imana, ibitangaza Imana yakoze. Raba aho yagukuye sha, raba ingene wari mwiborero, ingene wagende bakuvuga nabi, ingene abantu bagutinya, ingene abantu batakubahuka, kumbure batinya ukumeze, ingeso zawe bari bazizi. Mugabo Yesu aragukonya, uroroha. Uno munsi bahimbaza Imana ko wakijijwe. Imana ishimwe cyane. Reka bahimbaza Imana bavuga ati naho byo bananira gukizwa, mugabo bavuga bati wewe warakijijwe. Naho bokwaka gukizwa bavuga ati wewe warakijijwe. Nacho bitwaye bashinga intahe, bavuga ivyawe, bashima Imana ko wakijijwe. Kumbura warateza uruhagarara hariya mu ikaritubamo, warateza uruhagarara mu gacibirwamo, warateza ingorane, mugabo bavuga bati uno munsi hari umutekano kuko yarakijijwe. Ivyo nivyo Imana igomba, nivyo Imana ishaka, niko Imana igomba ko tumera muri iki gihe cya none. Igihe kibi, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni igihe cy'ibidambi. Bishaka bisobanura ko abakristo ntitwoba muri iki gihe cy'ibidambi, ahubwo twerekane umuco. Raba amatari atanga umuco gaha, naho bamwijoro umuco uraboneka. Twerekane umuco
kugira ngo tumenyekanishe Yesu naho yavumwa amate, naho bamukubise, naho bamutwenga, mugabo yarapfuye, yarazutse, azukana ubugingo. Yahishuriye yije Yohana, atewe Yohana, nutinye ibyo ugomba kugirirwa, uzobabazwa isimike gusa. Imana ishimwe cyane. Ntutinye ibigushikira, ntutinye ibikubako, ntutinye ubuzima ubayemo, ntutinye kuba urashaka kwirirwa inzara, urabona agashambara wambara, abandi barakura kwa zingahe, wowe kumbure imwe yakuronera kuronka, abantu bagutwenga ngo wamumesa akajya kamwe gusa, mugabo ntutinye, Yesu yarazutse, yaratsinze. Ubundi munsi uvuga ati kizima nambaye Yesu. Haleluya. Wambare Yesu, umwambare Yesu mu bikorwa byiza, mugesoza umwambare, werekane Yesu, uvuge Yesu akugirire neza, agupfuke ubwo bwambure babona, agupfuke ubwo bukene babona, agupfuke kumure bakwita ikijuju, akugire umunyabwenge. Ijambo ry'Imana izogukura ahantu usanga uri kuravuga ubutumwa. Undi munsi ngirirwa ubuntu, hari iwacu umutaza bararika igikorane ngo biteze umufasoni mukuru w'igihugu. Uwo munsi ntiyaje nyamunsi, badutuye wikora turakoze b'Imana, ngo none gabasha tubigenza dute, ngo mbashanire yo vuga ubutumwa. Abo twari ko bama yandi madini baca abantu hora ngo niwaze wewe uza kuvuga ubutumwa, ntego murasengera. Urazi jambo nahereye ko ravuze nti iyi Commune ya Butaganzwa niyo twapfungiwemo. Ndashimye Imana ko niko ndavira mu butumwa kandi abakuru bahagaze ngaho. Kuko umunsi badufanga ngo mwega mufise icyaha kiticuwisha umuntu wari umogi, wabafatanye urumogi bace bamukura ngo ntiwopfunganywa n'izo nkozi z'ikibi. Mugawe Imana kirandira abarije mvuga ubutumwa muri yo kubenca mvuga iryo jambo ntacyo bitwaye, reka ndabivuge. Badufuye muri Commune, naje mvuga ubutumwa muri Commune, abakuru bagandagaje ngaho ndabo bunkorako. None Yesu akudugije wewe, agushitse hejuru, uramuvuga nyene, uramuvuga udatiye nta bwoba, uko ni Yesu. Baruwa ngo si jewe nkiriho, ubu ni Yesu. Haleluya. Bisaba ko upfa, abavuga ngo ndapfa, ukwiye gupfa ku cyaha, hama hagaseruka Yesu muri wewe, mu ngeso, mu bikorwa, no mu ngendo washaka, no nyene wo kwifata washaka, n'ubuzima wobamwe washaka, ukerekana Yesu. Abantu bazobivuga, bazokoma amashi, bazoshima Imana, bazohimbaza Imana, bazobati uwo Yesu arakomeye cyane. None ga mwene data ikibazo, mbega uno munsi uranezererwa nuko wakijijwe, uranezerwa ko gakiza Yesu yaguhaye, uranezerwa nuko Yesu yakubohoye, uranezerwa nuko wakijijwe, wa mushinga ntahewe, wa mukenyezi, wa musore, wa mwigeme, birakunezera ukumva birakunezereye. Kumbure sivyo mva kuguhatiramwo bakaja kukugobera, ariko ariko kuvyumva wewe ko Yesu yagukuye hahandi muri vya bindi kundi wari umeze, abantu baragucokora ngo ntacu uzovamo, ariko raba Imana. Nababwiye Joje ko urumva ko ngo abundi bavuze ngo abana baraheze. Jefise abana 7. Yego umva si ntibakuze cyane. Uwa mbere havyagiye bamugora, mugabo igice cya mbere yagihejeje, aritegura kuja kuri kaminuza. Ati uja kuri kaminuza, abandi barabandanya, wendi ari mu 12, undi mu 9, undi mu 8, babiri mu 8, bandi mu 7, undi mu gucyo. None mu Imana itamezagiye. Nico gitwari ko nababwira abantu bo mu KINAMA, bene data dusangira urugendo, reka tunezereze Yesu yaducindiye urupfu na Satani, hama kazuka akaboneka ari muzima. Undi munsi yadusavuze ngo reka bwa bundi yari umwana w'Imana. Bwabuntu hari abantu bazokwama bibuka kabyarenganye, babyibuke byabakabakaba, ngwerega yari umwana w'Imana. Nawe niwe bamubambye, niwe bamucunze ngo ntagira bagira ngo bwabundi abazovyibuka. Wewe
Imana bihishuriye, wewe Imana bihishuriye, bigumemwo ntubivemo, ndakuremesheje, ntiwihenze, unezereze Yesu mu bikorwa byiza, ugumye Yesu, umucakire, umugumye neza, nawe azokuduza. Imana ibahezagire cyane. Twuname dusenga Imana. Tugomba dusenga Imana. Iri jambo kutinezereza, hari aho wewe winezereza, hari aho winezereza gusa, ukibagira ko Yesu nawe atinejereje, ntiyanezerewe. Bamucira kwa mate, bariko baramuvumagura, bariko baramutukagura, bariko baramuhenagura, bamuboshe, bamuziritse ku giti, bamukubise nk'imisumari. Nta munezero wari uhari. Wewe none ugomba kwinezereza gute? Nezereza uwo Yesu. Hari ku bwawe, yapfuye ku bwawe, yitanze ku musaraba ku bwawe, kugira ngo ubeho uno munsi utanezerererwa isi. Pawulo bati isi yambere ikibambwe, nanjye nzoyibera ikibambwe. Arahinyura isi ko byari byagoranye ko yibamwo, ko atabuzima bwiza yibonyemo, mugabo ubuzima bwiza bubona muri Kristo Yesu. Uwo ni wanezererwa, uwo ni wirata, uwo ni wavuga. Wowe kwirata iki? Ndakurase muntu w'Imana, uhaguruke wumve, mbega uracanezereza Yesu. Ibikorwa byawe biranezereza Yesu, birahimbara Imana, ingeso zawe zirahimbara Imana, biragaragara, birabonekana, abantu bakwitegereje, abantu bakuravye, ingeso zawe, ingene ugenda, ingene uvuga, ivyo ukora, ubuzima ubayemwo, urerekana Yesu, urerekana agakiza Yesu yatanze ku musaraba, urerekana ijambo yavuze ngo n'abamubanze ngo bazomubona, n'abamucumise bazomubona, amahanga yose ngo azoboroga. Babonye wo Yesu mu mbavu za nkovu, bazobibona, ijambo rizobagarukako, bazobona ko bitatari bisanzwe, bibashikeko, urubanza rubashikeko, urubanza rubabeko. Mugabo raba muntu w'Imana ko wabihishuriwe, mbega uracanezereza Yesu.